tubanze twitature na bagenzi bacu imbere yo gushikana amashikanwa. Burya no kutitatura haba harimwo ishavu, harimwo kudaharira. Nimubeho ubuzima bwo kugira imbabazi, nimubeho ubuzima bufise impuhwe. Ivyo dupfa na bagenzi bacu ntibizobura, ariko igikomeye nuko jewe nawe tuba abantu bitahura ku munsi ku munsi. Mbega burya dimanche n'imbere yo kuza imbere y'Imana, umuntu yarakwiye kwicara mu gatondo akavuga ngo mbega ngira nje mu rusengero gutanga ibimazi gutazira Imana nyene nico mpemu yaraza kumbwira gutanga. Mbega canke niyo tugomba gutanga ibigira 10, mbega ibi bimazi vyanje ngira ntange biratunganye vy'ukuri sawa sawa. Mwishengero nta muntu dufise ico dupfa, hariya ku kazi nta muntu ufise ico dupfa, mu muryango nta muntu ufise ico dupfa. Ugasubira inyuma ukaraba, wabona urafise ico mupfa, ugatera intambuko swat ukandika ka message ati mbabari, canke ugaterefona nimba muri ako gatondo bidakunda ko mubonana. Erega burya umuntu afise umutima umenetse ashobora no kumubwira ati ndakwinginze imbere yuko twinjira mu rusengero tuze gukatira hariya mu gasare tuvugane gatoya, ndagukeneye vyihuta, ndashaka tubanze tuvugane imbere yuko nja mu rusengero, imbere yuko nja kuririmba, imbere yuko nja gufata mikro, ndagusavye tubanze duce hariya tubonane, hanyuma tubanze tuvugane gatoya. Muntu mbere yo kugira ngo uze kuja gutanga ibimazi wamaze kwitunganya, hanyuma ucuza uhereze gutunganya na bene data. Ivyo nivyo vyari bidukwiye ku munsi. Twari dukwiye kuzura tukiri ngaha mu nzira, mu rugendo twuzure dusabana imbabazi, tutarashika ku mucamanza mukuru azoca urubanza rugororotse, atari urwangondegonde ariko rugororotse.